So waranutse kubera ko navuze yuko umugabo wawe yakoze ikosa. Ikosa yakoze ni navuze ko umugabo wawe yakoze ikosa. Bakubaza ikibazo ki? Hari ico nigeze nsubira kuvuga nyuma ya hano. Nishobora kuvuga ngo meze ijambo utaranciramo. Dedem, sorry. Merci beaucoup. Reka ntaco ndedembe. Mukudedemba kwanje reka ndedembe guki. Baby mama. Ndingandi ko ndakubwira twumvikane. Ndiko ndakubwira ati ibintu byose biko biraba. Waragiye urigira umwese abantu bakunda Davina baza bakavugira Davina hanyuma abavugira Sharon ukabadugako ndababujije Clove Davina siwe kumumenya ikintu cyonyene nakoze narabajije bizora umutaginga mu du challenge kutigeze bimwandikira ngo bimubwiye naramutaginga ama challenge nkuko namutaginze mu kibazo canje period turazina na wigeze umwandi uwo mugabo waramwandikiye uramuramutsa kutigeze ubimubwiye amasantima n'umugabo wawe wenyene aho uraza kuvyivuga akavuga combien de fois babimukoreye bikamubabaza wayashaka kubikorera yavuze ati yavuze ngo najewe nta projet nimwe yanje nkitanga dafa pase ko yaje kwidoga ngo ntabakiriya kironka narindire gato bigunda kuduza baby mama tukayaga byo bavyiza mugabo Jenny baza yuko ingorane za Jenny na baby mama ziri ku ruhande baby mama yanase ko tubivugana cagiye cyo kwa Dumba ikintu cyonyene que j'ai reçu nibuka kuri yo ntuzenye live ya Dumba sur moi et Davina nuko son mari m'a menacé sivyo hanyuma respectfully kujya yabimbye ati Sharon ukazosaba kuncisha mu kanwa kanje nzobitwara mu butungane Davina unyururu ko cyane nawe kambandanya ndagutwara mu butungane sindiko ndagutuka ushaka ibyo usesanguruze dusesangure mugano zose yo kunuka canke nawe tuzogenda mu butungane nkuko umugabo wawe nawe yabisavye yuko nosaba kumuvuga nosyo kumvuga witwaza ngo umugabo wafise izina kuri rezo sosio Sharon nawe nyene arafise izina arafise ibikorwa ari karakora hagarika kuza uramuja mu bintu vyiwe nyimba hari ibintu jewe nawe dupfa uzonyegere Genius imbere yo kuza nga kuri live yabanje kunsanga mu gikari turayaga Davina tu m'as bloqué moi je t'ai jamais bloqué uravyumva Davina ukumwe naje kunuka kuri TikTok jewe ntavyonzi nari mvuye kuri Instagram ingorane zose za mbere zaraheze ukumwe wazigarukanye ngaha nazonzi hinge gato ndiko ndavuga Davina banze wimyutinga sivyo je ndiko ndavuga ivyo nibuka so far jewe ikintu nibuka nuko tu m'as bloqué après biga bintu vya live zaba ya Jenna Jessie kubera ngiye kuri kote ya Jessie nagiye kuri kote ya Mona tu m'as bloqué anyways jewe nivyo nibuka sivyo nyimba ibindi navyo ntacura bizana mugampereye ngaho aho mereye hagati simpereye ku kibazo ca Jenna we ahantu cavuye initial kuko no kuri live ya Dumba narakubajije Davina ndakwinginze umbwira ikintu jewe umpora kukubera ko tu es une personne qui m'a beaucoup agacé kuri les réseaux sociaux sindakuzi nituricarana nituzinanye uravyumva na numero yanje wayironse après umaze kuntuka ndagenda ndakwegera kugira pour essayer de régler les choses mais tu n'as jamais wewe fais un peu d'effort kugira ugerageze guturura nawe ubone kuri kuranyinjirira ikintu cyonyine wagumye ukora no kuguma wampera les choses every time umuntu aje kuri réseaux sociaux akavuga akantu kamwe kuri Sharon wacuza ugashaka kwampera les choses et c'est pas bon kandi mu kubikora ugashaka kwikora nk'umuntu anzi jewe ntunzi Davina ngenda bukebuke ntaravyibagira no gatonya tora agapapuro wandike Davina Jenna kujya aye nabandi bavuga ati ni turabagenzi cye nawe ni turabagenzi nituzinanye hagarika kuzuraza kwigira nkaho mengo je uranzi nushaka kumenya umuntu mwawe uri kuri réseaux sociaux sivyo hanyuma ushaka ko ndagusaba ikigongwe are you willing to do the same thing kunsaba ikigongwe nakubwiye usaba ikigongwe kwa nagututse you just said ku bintu bya uncle wawe nuzozurazana dossier imwe jewe ni suko je uzontwara Davina sivyo before you kuzana dossier ya papa wawe uncle wawe mama wawe umugabo wawe abana bawe tubanze dusubira inyuma dutangure from day one ivyo bintu navyo umudo only person
ashobora kuza akavuga ati tugira twicara ngaha tubisesangure azoba wewe mugihe wiri ushatse ko tubiyaga kandi apana turi excité apana jewe shavuye uye apana wowe ushavuye canke uri confused no ata amajambo y'abantu turi deux tukabitorera umwanya tuja kuri live tuja kuri telefone tukagenda tukabifixinga ama tukaza tugasabana ibigongo kuko nawe waranyinjiriye jewe sinigeze ndakwinjirira avant yuko nawe winjirira ibintu nazanye bya entertainment byari kuguma muri entertainment ikibazo nayo nakubagije je so far byo nibuka byari ibintu bijanye n'umuziki as umuntu yari karavuga yuko uri manager w'umuntu ariko ndabaza ico kibazo ntakubaza ni gute biva muri entertainment bikaza mu bantu twaryamanye ni gute biva muri entertainment bikaza mu bantu tuzinanye ni gute biva muri entertainment bikaza mu mahorasi nagiranye n'abantu muri entertainment how jewe byo bintu sinigeze ndabizana kuri rezo social ni wowe wabitanguye ariko Sharon jewe narigeze siwatanze ku live ya nyuma ngo banzureke banzigende bukebuke none banzureke mbanze mvuge ivyo nibuka none sindaheza amajambo menshi kandi kura papa good sindaheza genda bukebuke banzirindire iyo nzindire ikibazo cyambere kibanze gihere Kenzo Oui. umeze neza Cyane gose. Shumi isi wampamagaye umbwira ati ingo kuri live ya Maria udusigurire ikintu gihari entre we na Sharon kora ya Maria karagutuka dushaka twumve ikibazo gihari uravyukaga Kenzo Yep. hari umunsi numwe nari bwigere nugura live niko ndamutuka Sharon cyangwa ndamuvuge nabi kwindi live Iyo mwari atukana kuri live ya Diva. ego muga nta munsi numwe nigeze niyadukiza from nowhere yangu ndamutuki nta musanze kuri live y'ahandi hantu niwe yanampamagaye for the first time urambye ati tubwire uhere mu mizi aho vyavuye nawe ari kuri live ahandi sinzi ko vyibuka Yep. yeah kandi ndabizi nawe naravyibuka yuko ariho intambara zanyoro zavuye ngo amustinze ngo ndamumvuga nabi ngo urahora aha hama ivya basane entertainment nawe ishanu uribuka ko ari wavuga ngo nagiye ngo kwa ntuzengo kwa Beto good kwa Melanine ariho wazi ko bien David akuzana Melanine mu mpari avuga ati shaguma postinga Melanine kuko turabagenzi n'umugenzi w'umugabo wanje siguma ndamuzana mu bintu vy'urufa nzireza ko atanabikunda Baby mama, are you here? Yo, I'm here. Waje kuvuga. Abejeje ivyo nibuka nivyo nyene ga vy'amajambo menshi. Utwo twonyene? Man, nivyo nibuka. Ngo iki? Ivyo nibuka mu vyavuze. Nivyo mupfa? Mvuze ati ngira nje kwishura kimwe mu vyo yavuze. Okay, hera kuco dupfa. Kuco dupfa dufike. Nacho dupfa? Mushwana tatu. Jewe na vyansi, no, nasi ukuntu Kenzo Sharon ego yarajo ma commentaire, uravyumva ambwira uko ashaka muri ya No, tukiri ngaho zani yo commentaire urayifise. narabizanye singuma mbiki ibintu ntabwo twayi umugabo wacu acaruga iyo commentaire ntabyo ngifise kandi sisura ku YouTube kuyirondera kabisuri ndayikuzanye anyways nta Kenzo vyahereye kuri emission nakoreye kuri ku mukubito urumva yavuze ivyo ashaka nanje nishura uko ndabishaka hanyuma agaruka kuri Instagram hide miss from nowhere ngo Brazil ivyo ndirimbo umuproducer ese ndamubaza ndakubaza ikibazo kimwe tayi même l'intention yo kuja kubaza abaririmbyi vyega hako umuntu aza agusimbira ko ngo nakayamwivye indirimbo ese mu kumwiba indirimbo yamwivye projet iyo ndirimbo yari kubwiye ko n'umunsi wo kwirecordinga bari kumwe muri studio ninkibi bigarutse gute Kenzo turasubiye none ushugenda ariko je ibintu vyo ngaha biranwenza
murashaka ko abantu babasaba ibigongo namwe bwe nyene mudafise fondation y'ivyo muba muhora abantu. Davina, tio nawe nta kintu na kimwe urampora, donc narandagaye ndaba imbwa juste comme ça. Ata kintu na kimwe umpora. none Sharon sinabivuze. Iyo commentaire uribuka ko rafa pase wayisoma. Cenda kubaza nti Davina ko ivyo bintu kwiyo message yajeje kuyisoma. Urashaka kumbwira ahantu nagututse. Muga Davina ntiwasomye aho nitwageze no kuri party yaho usoma ivyo wowe wanyishuye kuri YouTube. Nenda kubaza ikibazo kimwe Sharon, jeki ntakunze. Ese wewe ko wumva wabonye kuri ntuzi ariho hoza kumariza kuvyo navuze. Turazinanye je nawe. Anyway, jewe none tuzinanye aza kunyandikira mu commentaire kubera Davina sinandikiye wewe. Moje commenter ku kiganiro cabaye. Nkuko none wakomanse kuvyo juste gahere yavuze nk'uvyo navuze. Umviriza, nakomanse ku bintu vyavugiwe mu kiganiro. Nta gitutsi nagututse, sinarakubwiye na nabi. Davina, je t'ai félicité, je t'ai encouragé. Sharon, pardon gatoya. Davi murashaka ko mubisubiramwo na Sharon. Ibiki? Ivyo mupfa. None Kenzo mugari wagoreti ntuyizi ku mutwe kwe. Jewe zama commentaire ntazo nigeze nitaho ngo basi ndayibanda ngo ndabigumize ku mutwe. Jewe nanse comeback yagize mu nyuma yo kuza kwandagaza IBREEZ ushaka kuri Twitter. Baby mama hari mpamvu. Urambwira ego canke hoye urashaka ko mu biganira ego canke hoye. Yeah. Sharon urabishaka ko mu biganira. Ndashaka ko tubiganira ko cyo nawe ndacashaka gutahura exactement ico dupfana Davina. Kuri live canke inbox. Uko shaka brema. Chikinute nta inbox kabisa. No Davina. Reka kunyakiza. Kubera Davina wamubona. Reka Davina. Wowe urafise ikibazo cyo gushaka kubona tu m'accuses tu me connais pas ntiturahura. Umuga urafise igicapo cya Sharon. Nta gicapo afise ko je ndakumayindinga. You mind me because you always follow me. None ndakubaza no Sharon ndakubaza ikibazo kimwe. Umviriza guys sinzi ko muri ko murantahura ariko ivyo nababajije murashaka kubiganira hano kuri live canke inbox. Cewe nahaye nta inbox inja. Naha kuri live. So ikintu nshaka saba nuko muvuga mwitonze nkuko Sharon ari kuravuga kwa Juniors tugitangura. Please garukana ryajwe bari kuravugamo mu bwitonzi muvuge hama bihere izo ndoro zo kuguma mugira Maria no ingenzanye iyo commentaire. ngaho ntiwaje WhatsApp Davina yas oya birahera reka nta kintu kidahera guys birahera hama bikagaruka bushasha. Today birahera hama bikagaruka azer ndogisibiko sivyo none Davina Agoti again. Inbox amaherezo bigaruka hano kandi niyo bihita bigaruka binaryoshe. Zinge nerekana je iyo message vraiment hama nanje no nta mpamvu yo kuyerekana atangiye yamanutse vyihose. Keze nimba ushaka kuyivugana reka tubireke rero twigira. Mwanibaza yuko baby mama udashaka ko tubiyaga ntudoshoye kuduraza every time umuntu dushwanye ngo uzane ubutiku bwawe ngo ndagusaba ikigongo. S'il te plaît arrête avec ça parce que that's bothering people and that's being a bully. You bullying me.
ndafise droit yo kutumvikana na Kenzo sans toutefois que uzana karimi kawe ngo je ndiko ndumvikana na Kenzo ngo nawe nze gusaba ikigongo ivyo dupfa nawe sivyo dupfa na Kenzo. Great, she's back. Ngenda kuzanira iyo screenshot. None ndakubaza ikibazo kimwe nigeze mvuga ngo ureke kumusaba ikigongo hari munyangisha nigeze ndamuzanira. Yes, you were doing so. Genius, that was a real shit. Good big screen. Ndabereka uko ndiko ndabinjoyinga. Katambuka. Great. Namwandikiye gutya ayi. Davina, please double check your words. Ni bon ko umenya the facts. First, u Rwanda n'ukuri nibanka ukugukorera ngo bivuye bijeje. Oye notebya ariko bavuga ku bintu byuko iyo ibikorwa by'indirimbo bivuye mu Burundi bikaja mu Rwanda abanyarwanda batavyakira. Muga jewe from an experience jewe ndazi ko abanyarwanda iyo ndabahaye ibikorwa byanje vya mixing na mastering babikora neza kandi bakabitanga no ku yego bivana na sound ushaka je navuze as umugore w'umuproducer. Again, je ndiko ndavuga point of view yanje sigura na ni commentaire nandi kugira peut-être utahure que ibintu ariko ndavuga nanje warandenganije ko nako mvuga point of view yawe apana point of view yawe ivyo. That's why point of view yawe utayikuza kwizana muri commentaire kurumva dufite point of view ibintu mwabishije kuri YouTube Davina reka tugende gahoro gahoro sivyo ndakubwira nti another thing woba uzi umudiaspora umwe mu bakora cyane muga bitavuze ko abandi batariko barakora the same way bagura awards. Nariko mvuga kuntu uzenya ku majambo wari wakoresheje mu kiganiro. The same way bagura awards niko nabandi mu ma promotion baha ababo. So calm down umenye ko iyo micro uriko uravugira ko yari hari kubwawe sans toutefois kwikurako agashambara kuri stage alors que uriko uvugira umuntu yateye ivyatsi iyo ngendo. Akababaro nikobura muga next time. Scandal ikura amate mu kanwa wewe apana BMA canke abandi. Please, tu es une femme, ivyo reka tubihebere abagabo twe tugwanire leur place. Ntugakore ibintu ubona byasubije inyuma abandi nimba ushaka kuja imbere. Kandi ivyo igituma nabivuze ako kanyuma nabivuze because bariko bavuga yuko Fernando yasubijwe inyuma no kubona yavuze nabi n'abandi ba artiste bari barasubiye inyuma because ama comportement yo kuza baragwana ku ma stage ico gihe hari harawe ibintu avant yuko Davina ivyiwe biba hari hajije kugwana umengo amipro na umukubito. So ngiyi message baby mama yanyishoye yo shumi yanje navuze ivyonzi kandi fitiye gihamya wewe nawe manuka utange version yawe hama ce que je fais me semble juste ok ce que j'ai fait me semble juste kuko nabikoze ndabishaka et je regrette rien kuko sinuriye stage nja gutambira udusore canke niyahagura nk'abaraho. So uwo nawe uvuga ko yabiteye ivyatsi. Tant pis pour lui nimba atabimbwiye c'est qu'il a apprécié le geste. Davina uri umuntu ari normal na uri umuntu ari muri entertainment sivyo nimba ushaka kuduharira kuri aya makommentaire ukumva ko induru canke urwango rwajewe nawe rwavuye kuri aya makommentaire kabisa sivyo kabisa Mbonesha no kongera ko tu nana ayo makommentaire niyo yatumye uza kwandagaza Ibreez. Namwandagaje gute
wowe waje uvuga ngo Ibreezy ngo numusuma w'indirimbo ngo ibiki ngo nubundi ngo award sinavuze gutyo zana amasitati ko ni uyafise si uya muri ntuze sinavuze gutyo ivyo ndashaka yari amasitati ashika nk'igihumbi kandi navyo nyene nagenda bigusigurira sivyo ga Davina tugende step by step est-ce que iya YouTube tugihera ngaho uratahura yuko commentaire nanditse atari yo kugucyoza ubwa mbere nene naragucyoje hinge gato ego warancyoje warancyoje yes narakuvuze yes message wanyishuye na message nanditse irumvikana ko ari swat washaka kuvuga ati Sharon narakwishuye kubera ko petete nari nshavuye naravyegereje umutima ivyo bibarabaho rero zirabaho nibisanzwe none mbe ndakubaza ikibazo kimwe kuvuga ngo uwo nabigiriye biteye ivyatsi eska Ibreezy yoba yarakwandikira akubwiye ati ibintu Davina ngiriye Ibreezy yaragiye ku mukubito aravuga ko bijya bintu ujya Fernando yagize kuri stage avuga nabi ujya mu mama yuko abite iyo interview yaranagize influence nini nya cyane gose kukubera ko bamuhaye ijambo as umuntu afise ijambo kandi turabizi ko Ibreezy atari umuntu akunda kuja mu matiko nico gituma iyo boro nico gituma nakunda kuko je ndakunda Ibreezy kandi baby mama utabanje no kwigira umuntu atabizi urabizi ko je maze gushaka gukorana na Ibreezy uravyumva je ndamaze gushaka gukorana na Ibreezy maybe dushaka ko tutumvikanye ku kintu kimwe canke kiriya mugana migendera mibi nari sanzwe fitanye na Ibreezy canke even wewe jewe ibintu nanditse hajya ahubwo nuko nari umufana wa Ibreezy sivyo kandi no mu bantu benshi je nama mvuga kenshi ko nzokorana nabo ma producer mu Burundi Ibreezy yari top 1 uravyumva Ibreezy n'umuntu nama mushaka yuko one day tukokorana jewe nagona bivuze because nakunda Ibreezy apana ngo kubera ko nakwanga so I'm sorry rero nari natahuye nabi I'm sorry so bivanye no kungene wagiye kunyishura sivyo bijya bintu vyarambabaje sivyo hama kandi I think yuko après ijya ntuzenya ijya commentaire umengo naragize des commentaires après nimba ntibuka neza mugume ngo narayigize kuri YouTube hama ndakwishura sivyo sinigeze nza kukubwira nabi jewe wowe nyimba wavyakiriye nabi genda usubize ubwenge inyuma kandi nagumye ndabikubwira ubwenge bwo gusubiza inyuma ntabwo mfise nagusavye sorry Sharon inge gato ndashaka kubwira baby mama usubiza inyuma gusubiza ubwenge inyuma savide basi ibuka sivyo tekereza canke genre think about it uravyumva ni terme y'ikintu ntabwo ndikunda gutuka kandi reka kuja kuri defensive kuko ugigumye kuri defensive nanje nja kuri defensive kandi ivyo navyo si byiza unless ushaka ko tuza nga juste ugira tugume tuvuga ata bintu vyo kumvikana bigiye ko haba sivyo mugeze kuki Davina sinigeze mbwira nabi Ibreezy nigihe nzane vya Victorious ugende wumvirize interview neza wari wabivuzemo waratanze akarorero umengo ku bintu vy'indirimbo Ibreezy yari yakoze ucuravugamwe ibintu vy'indirimbo zitahawe award mugazeza no indirimbo za Ibreezy yakoze zaronse award mugabo producer ataronse award sivyo nivyo nakunda kwishura ugi ukagenda ugasubiza na wa screenshot ndazi ko yose taya supprime cyangwa wara supprime na umgenzo yakorongikira nzoyaguha ugenda uyasome wicaye witonze atari jewe ndiko ndakubwira ndaguhe gwabo ko harimo zimbwe zike ziwawe nagumanye ndagoye nizi wanje ugende wicare uzisome nk'igitabo hanyuma umbwire nyimba jewe Sharon ubona narakurengeye sivyo umbwire nze ndagusabe pardon sivyo screenshot wayazana ariya yuja munsi ni menshi Davina ni menshi cyane ariya kuko mu ndirimbo navuze iriya ndirimbo ntari nigeze mvuga kuko ntihari no muri award iriya ndirimbo yasohotse umunsi wa award umva nta kuntu nakumeye kuja muri nomination ngo bayishiremo harimo izindi Ibreezy yakoze iriya ntiyari kabisa great iriya ntiyari umvirize sina guys ndabaramukije mwese no basaba kanya gatoya please ndi ku kazi nca ngenda mukampaye okay ndashaba kajambo gatoya okay Kenz muraho mwese murakomeye na Davina na Sharon nyambi na Genius mwese ndabaramukije so
jewe no kuri ndabasavye ivyo bintu vy'ingorane mu bihebe mu bihagarike nari nararetse kuduga kuri live naravuze ko nzosa kuduga kuri live jewe ibintu byose vyaraheze kubera d'une façon ou d'une autre biratwafecta jewe igihe ndabaha intahe imwe umunsi Cici yararatukana na Queen nariko kazi ndavyumviriza ngiye kuryama muhira ndabirota ndavuga ndabivina ibintu bya traffics afo so kuvyumvira umwanya muri niya ça nous affecte biratubabaza so je ngomva ikintu kimwe Kenzo na Genius mwibuke ayo ibintu vy'amalive bya TikTok Davina je vuba hano mwibuke ko Davina yaje yiga adusanga kuri TikTok kuma live ngo ndabwira ikintu kimwe mu bashinga ntahe ibintu mushaka kubiheza mu biheze Davina ibintu vyuko IBREEZ yivyiga ndirimbo yayifahaye umwanya muri niya agafata ikibanza atarakwiye gufata ibintu wabivuze Davina taranaza no kuri TikTok ubisigura ko yivye indirimbo shari ibintu tuvyumvikana mwese murabizi Kenzo urabizi tagiye turi kumwe naba batipe muri naba biz the guy ari muri Serbia gumatu ya uriya mutipe afise umugore muzungu kiriya gihe Davina ntibwaze kuri live Davina yaje yiga bino bintu yaranabi kera urazi ko nizi bintu Davina yaje abikengera avuga ko dutakariza umwanya abona ko ifise akamaro après tuvyumvikane ibi bintu Charone warayivuze mugabo erega wowe guhera bihagarare kuri TikTok mugabo vyahereye kuri Instagram shere nivyo tuko turavuga ego mugane ko je ico gihe je ne kuri live numvise bivuga je ndavyibuka mugana Davina vyarabaye mugana ko ala sivyo urumva na Davina vyarabaye yaba wewe warashavuye yaba Davina yarashavuye of course yari mwagiye muri domaine Alan ibintu uri kuragira abantu benshi barabigize kandi nubundi twagarutse kuri point de départ je na Davina nta namwe turicarana ngo dusesangura ibi bintu please reka kuza gucira Zira ntangaje bavuga yuko mutazinanye mugatukana ku bavyeyi mugatukana ku bana mutazinanye aho kamwe mutukana ku bavyeyi mutazinanye ivyo vyonyene mugatukana ku bana mutazinanye ivyo vyonyene aho naho binde bigira yuvuze yuko mutazinanye ntabwo turako mugabo nubwo tutazinanye Davina navuge ko je ntamaze kumupropose gukorana nawe navuge ko namaze kumupropose akazi gukorana nawe kandi ndamubwira ati aya matiko turiko turazana kuko twatangiye dutukana kuri Instagram ni nkuko nabivuze Alan kuri Instagram ivyo vyose ndiko ndakubwira ivyo vyose uvuze yuko naje nkabisigura ivyo vyose vyarabaye nayo ma screenshot igihumbi nza guha Davina niyo yande blocker anyandikire ndazimuhe zose zofise basha agenda zisome adisisangura ashaka ko tuzokugura indi live tubivuge neza ama dusaba nikigongwe neza atanzigo ivyo nivyo ndiko ndavuga ivugo ni okay merci beaucoup gerageza haza amahoro jewe na Davina habanze dabo havemwo inzigo kuko nibaza yuko dushobora kuba twankana kandi atani ico dufu kandi ibintu vy'ama misunderstanding kandi ivyo bintu vya munyankire c'est pas bon uravyumva merci beaucoup sawa tubandanye navyibagiye naho twari tugeze Como ndavuga aradushiriye maze ndavuze ntinciye nibagiye n'ivyo nariko ndanavuga Davina yansakati Davina wakuri cinjira ntunguye n'ukuntu Nde yansakati n'ukuntu mushwana uriya je aha hose nahise ko muzi nange face to face no kareka ndagushimiye cyane mute nuko hajya ntimuzi nanjye Genius Davina yambu Davina nta ivyo bibazo inshuro umaze kubibaza
mbona muri minsi hambere Junior Jana Davina tuzinanye mugabo jewe ndafise akavideo mbere no kuri anifu ya Davina c'était en septembre en septembre that means hareze ukwezi kumwe bijya ibintu vya We Love Music bisohotse which means jewe sinabanje no kurindira kugira ngerageze no kurondera mbere n'amahoro hagati ya Jana Davina Jana Davina na live twagize kuri Instagram abantu bose tout le monde a été choqué twaje hajya twigira nkaho mengo turabagenzi parce que jewe burya nubwo abantu bicafye kugenda umuntu w'umunya akavuyo jewe yeze nkunda akavuyo jewe ndakunda amahoro ndakunda kublaga ndakunda kwinjira abantu ndakunda kugira abagenzi abantu banzi atari kuri réseaux sociaux barabetse ko umuntu nkunda gutera blague nuko nimereye mu buzima bwanje umuntu nkunda kwamanyohe Inzu navyo nimushobora kubimpora. Ikintu kuri TikTok bamora ni kuko akundi turi muri community y'abarundi hama abarundi umengo hari ibintu bitabu tutashobora kuvuga. Umengo iyo umuntu akoze ikosa ukamubwira ngo wakoze ikosa bashobora kuduga ko bose. Uravyumva? Je nanje nkaba mvuga amakosa abera muri entertainment ata muntu numwe nkuyemo. Ibintu byo kujuzukanuka ngo kuranuka ku bavyeyi winjira mu buzima bwanje again c'est pas bon nuka ku bintu bijanye n'akazi kanje nakujya mwahora muvuga wasohoye agakato wasohoye urukato ngo rurimbo rwa rurabishe Sharon ufise urudaro nini I don't care those kind of stuff you go say it from the morning to night it's up to you uravyumva Mugabo Davina neje reka ndabigusubiriremo umugabo wari muri entertainment jewe ndi muri entertainment ni wabona ngize commentaire ku mugabo wawe iri muri entertainment izoguma muri entertainment kandi nushaka kumbuza gukomanta ku kintu kiko kiravugwa muri entertainment reka Ivana na sujet it's not personal Ivana na sujet iri muri entertainment ninjiye mu buzima bwiwe navuze kubikogwa akora jewe baranyitwaye ko nakujya nawe bakwitwara ko madame none kukwitwara ko ndavyumva sivyo ni nkuko Kenzo woja kumwitwara ako ivyo amwitwayeko aravyandagaza canke araza kubaza umuntu ati ese sishobora kuza kukubaza nituzinanye jewe nawe ikindi kintu naco byari ibintu byabereye muri inge gatoyi kandi kujya sukwandagaza Davina kujya sukwandagaza kandi ikindi kintu naco ikintu nariko ndavuga no akazi kundi muntu how kandi ko mvuga ibintu byabaye biri fact ibintu biri fact asko warabajije uriya kanda kubaze wewe yase kukwemerera yuko bari kanda kubaze ngahanye kanda kubaze ngahanye reka kundungika ku munsi wa record kanda kubaze kabazo kanje wewe untwara muri systeme wowe ufite washavuye utumvise n'ikibazo canje nabajije je narakubajije ikintu kimwe Davina urazi umuziki ico nico kibazo cyambere nakubajije Davina kugira ndakubwira ikibazo ibintu navuze kuri one way kugira ndakutahuze yuko ntamwinjiriye mu buzima ibintu navuze kutari kumwicira akazi Inge gatonya wewe umuziki urawuzi ndawuzi Ivuze kumenya ushaka kuvuga ndawuzi turashaka kuvugana mu materme y'umuziki kandi tukaguma kuri sujet y'umuziki atari ibintu byo ku ruhande tugenda kuri straight on the point atari ibintu dukuyemwo amasentima yuko uwo muntu ibintu tuko turavuga byo bikora umuntu mukundana sivyo dufate yuko wewe wowe uri umuririmbyi canke we yoba ari umuririmbyi canke we yoba ari upcoming artist sivyo Ikibazo je nabajije cariki ijya ndirimbo ya Victorious ijya beat yakozwe na One Way cyangwa ijya beat yakozwe na yitwa gutembere il s'appelle comment mwibagiye l'autre producer ndamwibagiye izina muga peut-être aza kugaruka hanyuma B-skills great uranamuzi sivyo B-skills na hanyuma cinda gutaginga wewe ntaginga One Way kuko wewe nagutaginze as the manager nkuko wari wabivuze manager wande wa producer wacu One Way ndagutaginga ndakubaza simple question nabo baririmbye nyene ndabataginga nta muntu umwe yigeze yishora mugana umuntu yarambwiye ngende kubibaza hajya ari B-skills niwe yari yantumise which means muri yo dossier jewe sinarimwo
bari ko barantuma mbazi kandi tugiye tukaraba nawe ibintu hora ukora nawe hora ubariza abandi bantu so ntiwari kumora ko naje kubariza umuntu beside ibintu byari guhebyejeje kuba kuri YouTube aho turemezanye turemezanye ibiki ivyo mvuze jusqu'à ce point là je nawe turi d'accord jewe impamvu nakwishuye Sharon oya hinge tugende step by step turagira banzu yumvirize impamvu nakwishuye urabaza biscuits avant yuko ndakwishura neretse biriya bintu IBREEZ nakubwiye wewe avugana na Victoria's na biscuits uko ivyo yavuze n'ivyo yavuga yagutumye yarabihakanye turiko tuvuga umuziki ko je kintu tugenda kubwire niki hamwe ujya one way sivyo byakweri iyo bari umu producer ashaka iterambere ry'igihugu ashaka iterambere ku bana b'igihugu ashaka iterambere ku bandi ba producer nabo nyene bari nyuma sivyo ibintu yagiriye B-Skills nawe nyene yo babimugirira as a producer nyari kuryoherwa that's the reason why that's the reason why ndakubazaho nyene byadutawe no kugenda ndatavuga sindaheza ngenda bikubwira aho ndashika bika kunshira mu sitoke tugende step by step ibintu yagize nta muntu numwe vyojyohera sivyo B-Skills yarayikoze d'après ikiganiro nagiranye n'umugabo wa kuko ivyo bintu turamaze kubivugana sinzi kuvyibuka hariho inyinshi yampaye yes reka ndakuzi kubwira umunsi ambwira yuko ari ukungene yipromotinga wewe nkace ndamubaza none wewe wipromotingira mu ndirimbo muri beat utakoze uri soko beat atayikoze eske obaza Victoria's kuvuga ko beat yayikoze nivyo ngenda kubwira ko ivyo bintu yarabinyishuye ivyo ngenda kubwira nakubwiye ni tuvuga umuziki sivyo great ukungene ibintu bipanze nuko d'après ivyo B-Skills yambwiye n'ivyo umugabo wawe yambwiye c'est vrai birahuye sivyo birahuye kabisa nta numwe muri bo abiharira sivyo ikintu conyene ndiko ndahogwa nuko naje kuvuga amakosa yiwe that's it reka ndakubwira ariko sahano byabaye B-Skills yarafise beat niwe yayikoze originally jewe ndumuririmbyi ndazi cyari ico beat sivyo mu indirimbo igirwa na beat arrangeur ugira mixing ugira mastering utagira uko bigenda kose beatmaker arashobora kuba umwe mu ndirimbo sivyo kandi d'après ibintu umugabo wawe yaravuze ngo ujya muhungu yarazanye beat hanyuma ngo beat ndayaranja bindi nyene namubaza ati wewe ko wagize mixing na mastering byagenze gute kugira jingo yawe izemo gatatu mu ndirimbo kwitaje rimwe naho nyene at the end ukareka uwo mu producer yakoze beat akaza jingo yiwe ikaza imbere ikintu yanyishuye ngo bivyo ngo bicaye bana no kungena umuntu yipromotinga ikibazo namubajije cari iki wowe bipromotinga mu ndirimbo z'abandi acambwira ngo ni jewe ndabikora ni jewe ndabimenya ce ndamubwira ni that's being selfish kuko nawe kujya nawe nyene atabashaka ko gutanga yaranabivuze nawe nyene yaravuze ngo je narasigaritse gutanga ama projet ngo kubera ngo nahora ntanga ama beat ngo abantu bakaci bakuramwo jingo yanje sivyo ivyo nta namwe bizoshikana entertainment yacu ivyo ni bya bintu by'inzigo tuba tuko turasema usanga abantu tuteko turavyura n'impano zishasha sivyo jewe that was the way nariko ndabivugamo sans que mvuga ngo ndiko ndica ubuzima bwa one way cyangwa ubuzima bwawe cenda namuhana karorero nti jewe ndafise indirimbo yitwa Black Skin yakozwe n'umu producer yitwa Danke the Murder nabwo ari producer muri entertainment yacu tuzi jingo yiwe irimwo imbere niyitangura iri clear iri loud umuntu yagize mixing na mastering iyo indirimbo n'umunyarwanda muri vya bintu tugende back kuri ya interview ko ravuga yuko abanyarwanda batakira ibikorwa jewe nayihaye umunyarwanda iyo ndirimbo ya Black Skin abantu bose bamaze kuyumva iyo ndirimbo barabizi quality yayo baramaze kuyumva ukunyene kubita barazi n'uburyohe bwayo kabisa Bobo Pro yaricaye arankorera mixing na mastering ku ndirimbo yiwanje kandi ayinkorera neza ndanashima ikintu nariko namubwiye ni Bobo Pro malgré ko yagize mixing na mastering kandi akayigira neza ntiyigeze ashiramwo jingo yiwe gatatu ntiyigeze amira
jingo ya danke cenda mubwira nti wewe one way umuntu yumvirije ijya ndirimbo umengo ni gwawe wenyene acarambwira ngo jingo y'ijya muhungu ngo irimwo cenda mubwira nti ndabizi ko irimwo mugukiyuka yumviriza jingo wayishize ahantu itumvikana yaramizwe na jingo yawe ikurikirana n'amajambo ya verse nyimba atari ahantu yari yayishize kandi acayishamwe rimwe which means ntabwo yahaye credit ikwiye mu beatmaker. Iyo niyo engo nariko ndavugako uko nkeneye byavuye muri entertainment bikaja mu buzima bwanje until today nikiriko ndisigura igituma ndi umuntu mubi nukuri mumbwire. Sikibazo ndafise ikibazo ivyo bintu bari mu game box ivyo bintu ari kuri live sinzi live ico gihe ari no vuba ibintu vya ivyo vya one way canke vya ntuze vya one way no vyavugiwe kuri jewe one way tumaze kuvugana ku ma live gusa ntituzinanye nawe. Yeah. Okay. So why wahisemo kubimubwira kuri live? Kweki nasihisemo Kenzo iyo wuguriye live ugatangwa kuvuga ibitagenda neza muri entertainment y'u Burundi ça veut dire yuko umuntu wese wogendura dodora ugendura mubwira ngo ngenda kubwira ibintu uri kurakora atari ivyo. Oya ndakubaje. Hanyuma igituma ivyo bintu nabivuze live ni kwa kuvya ivyahiriye kuva kuri Instagram kuko ico kibazo baby mama yamavuga ngo narandagaje one way ndamubwira nti jewe sinigeze one way ikintu cyonyene nakoze narabajije bizoro mutaginga mu du challenge kutigeze bimwandikira ngo bimubwiye naramutaginga ama challenge nkuko namutaginze mu kibazo canje period turazina na wigeze umwandika uwo mugabo waramwandikiye uramuramutsa kutigeze bimubwira none ikibazo ni ukungene nabwiye one way ikibazo ni one way yakoze ushaka gutwika hanyuma nashaka birimo shushu nimba ivyo oya waramwandikira ukamuramutsa ukagutwika shushu nimba ivyo ari gutwika don't ever bring other people's stuff then kuri rezo sociaux nimba ivyo oya byavuzwe ivyo nyimba Davina last time ko waryohewe ko ari waryohewe ngo ronse video yanje ukaza reka kuva kuri yayaide plus d'une deux semaines ntaza kuri live guma kuri yo ndakubaza ikibazo kimwe ça veut dire ngo wewe so okay hold on let me try to understand this cuz I'm not even understanding cuz a little I'm lost so waranutse kubera ko navuze yuko umugabo wawe yakoze ikosa ikosa yakoze ni navuze ko umugabo wawe yakoze ikosa ndakubaza ikibazo kimwe uriya mu biscuits ndakubaza uriya mu biscuits yewe yarakubwiye ati Breezy kandi nivyo yakobajije yakubwiye ati eske uko yazanye beat niko yari imeze sasa nivyo yakubwiye umubazi hamica kabiri eske muri jingo yampaye hari ico noba naramanuyemo cyane noba naradugije arakwishura jewe sinjejwe kugira kuduza amajwi y'abandi ma producer uko yabizeye nuko nyine ababikunda ntaza kumutira jingo ega ujya mu arrangeur ujya mu arrangeur qui arrange toutes les sounds ziba ziri mu ndirimbo ujya c'est lui qui arrange jingo y'umuntu jingo yiwe iyo jingo ya one way igenda kuja basirimwe à la fin nabikubwiye abantu bose bagira amano bizabikubwiye afise umviriza uzoza kumviriza n'indindiri hari ahubwo uvuga ko ase ngo Davina undirimbo ziwa shamwa jingo indwi ashamwa jingo indwi uko no kwishigikira mu makosa therefore jewe nawe iyo dossier tugiye kuyiharira sivyo udashobora gutahura ikintu nakubwiye mugende mweregwe mu bikorwa by'abana umviriza ikintu ntakoramwe wewe wavuze kuri manager wavuze kuri manager wiwe kandi nitugiye kubiheba ngo nuko ari Sharon yabisavye kandi nta muntu numwe none muracaro abandi bantu mutwara amabit ubu Davina niho rero iki yarigeze amusanga uriya mujamati mabiti yawe
Eske warabajije none impamvu tugira duharire kubera warabajije impamvu aba Victorious nico gituma jewe nawe ntidushobora reka tuyitware kwa Ibreeze. jewe nawe ntidushobora guhuza ibintu uri kuravuga n'ibintu ndiko ndavuga nibijanye ibintu uri kuravuga uri kuvuga ukoresha amasantima n'umugabo wawe wenyene ahura aza kuvyivuga akavuga combien de fois babimukoreye bikamubabaza wayashaka kubikorera yavuze ati yavuze ngo najewe nta projet nimwe yanje nkitanga dafa base ko yaje kwidoga ngo nta bakiriya kironka narindire gato yavuze ngo nta bakiriya kironka uri sur gari Sharon muri Bujumbura twebamwe gute tabakiriya turonka ndumva uri kuzana n'ibindi ko nuba ari karakora abakiriya afise ni wabazanye uzi kurinda papa numeze nk'abantu papa naho ibiriho byose nkurera bigahengitira Bigeregere na papa. Bigeregere na papa. guza kandi kuragoye nimwigumire ku nyene ndakubwiye ntivyoroshe Bigeregere kwa papa. Amakuru bose babrotswe mwihangane polisa. ninde baba ntibande rero Binareka umuntu. isugi ngidusengere turyame ngo ni mukuru kiyabasha abantu baryame ariko abantu isugi tidusengere turyame mwaryame Kenzo uzogwara mu mutwe ubundi muzoyumuryama mwageze kuki ndi kukubona uri gusara None script kumenga ntiyari bwahere. Sharon bagiye wari. numvise iri kurazana ibindi bintu bitarimo mbabariye yaheze ubu tugeze mu bakiriya ubu tugeze mu bakiriya byavuye ko agabo tugeze ku bakiriya bo muri studio ndakubwiye nivyoroshe nitworoheye Papa. ariko shabi mama urakunda umugabo wawe ndagafasha rukara mbonye umugore nkawe sinamwitesha nopfa apana kumukunda bisanzwe nopfa reka dufite umushinga nawe ariko yiga umushinga nawe sindi umushinga nawe nta uvuze ngo n'abantu I don't like peace I hope ko ibya Junior sinari Sharon vyaheze vyaheze Junior vyaheze Change namara mikweri na mahoro menshi. jewe nujya ntiturabagenzi none vyari ngombwa ko ndabizana kubinzanamwe wowe nari ndakuzanye iya waravyanditse wandika yuko unyibutsa yuko uyu muntu igihe wazana irya foto ari gusa sinzi kuvyibuka indari gusa ko ntaribonye indi ufite bapostinze ifoto nabonye ifoto kuri Facebook ya screenshot na posting kuri Instagram impanda wandika ngo ninde kutampaye wavyaranye nande ni vya kera Kenzo ndazi iyo foto urayizi urazi yuko ijya poste uwana postinze yayirakinze ndabizi so wowe tu prends quelque chose c'umuntu na postinze ca entertainment none ntiyari entertainment ko wavuze gatonya tugende gahoro gahoro uribika ko imbere waciushiraho ifoto waciushiraho video y'abana banje gari Sharon uravyibuka gari Sharon ndakubaza ikibazo kimwe igihe ndayishize ko vyaciye bikurikirana gute wacumbwira gute nakubwiye ati kuraho iyo foto kuko umwana wawe narabikoze sinabikoze wambwiye ati tekana ntavyo nkurako yamazeho 24 heures wambwiye ati tekana azokura stira azobimenya
Okay, ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Kugenda tugasubira inyuma gahoro gahoro muri ayo mantuzenye yose uri suko uzohava usanga hari ibintu bimwe wagiye urishura udatahuye cyangwa udasomye neza. Nawe ntavyo wagiye urisha udatahuye. Hari nta kintu na kimwe. Okay, urumva ariko Sharon Otko ari umuntu wa mbere igira umunyabwenge nkuko umenga. Ntabwo nigira umunyabwenge ko nzi ubwenge bwo nsanzwe ndabuzi kandi ushaka kungira ikidebe kandi umukobwa azi ubwenge buje ubwenge bwawe nje ndaburahurahiye. Yes, kumenya ubwenge ndazi ubwenge gusa reka kungira ikidebiri. Kandi reka kufata nka umengo we ega washaka kumfata nk'umusazi, ushaka kumfata nk'umuntu atagira ama emotion, ushaka kumfata je sinzi uko ushaka kumbona. But let me tell you something. Ugiye ukara je nakubwiye nti stock ya screenshot yose mfise ndaza kuyago. Kenda wicare kandi wicare uyasome nk'igitabo. Hanyuma uze kuraba ivyo mananditse kabisa ubisoma mabi. Igituma udafise uwo mwanya. Nico gituma the next time je uzogenda kunshira muri ako kanwa kawe. Kandi ndabivugire ngaba kubaza ikibazo kimwe Sharon. Last time Jingazi ko ndakubwira twumvikana naje kugwa amashanse meze kumvikana nawe. Ndakubaze. Wait, none ndakubaza ikibazo kimwe baby mama shaka kuvuga ngo live. Udusabye kuvuga ngo mezi jambo. Hari ico nigeze nsubira kuvuga nyuma yaho. Ishobora kuvuga ngo mezi jambo utaranshiramo. Dedembe, sorry. Merci beaucoup. Reka ntaco ndedembe. Mukudedemba kwanje reka ndedembe buki. Baby mama. Ndingandi ko ndakubwira twumvikane. Ndiko ndakubwira ati ibintu byose biko biraba. Waragiye urigira umusazi. Urangira nk'umusazi. Ndakubwira nti subira inyuma ugenda uraba ibintu kunyene byatangwe n'ukungene byagiye birakurikirana. Wowe nyene urasa. Last time ego kweli usubishwe mu bintu by'ameza nego ngume ndiko ndaba ari Sharon. Birahera kubera ko kuganisha biracabandanya. Yes, ibi bintu biracabandanya. Kandi ufise ico ukora ko ukora kuri TikTok. Ukora bibandanya. Anyways, reka ndedembe mbandanye. Reka meze none kudedemba. Cyana ushaka kudedemba. Tukureke nawe udedembe. Usubira kunzanira induru kuri rezo soso. Jewe nawe ntaco dupfa, jewe nawe ntituzinanye, ntuzomvuge sinzokuvuge. Ninashwana n'umuntu reka kuvyinjiramo. Twubahane tubane amahoro meza kuri rezo soso. Baby mama hinge gato. Baby mama je te menace pas mais je te préviens. Jewe ari ibintu nagusebi, ari ibintu nagututse. Je demande pardon, biherere ngaho. Wowe usaba pardon utayisaba it's fine. Mugare kandi abivugire ngaho. Ukazosubira kugurura uwo munwa wawe ngo urukurantuka Sharon. Jewe nawe ntibizoherera mu gushaka gutukana kuko sinzosaba kwishura. At this point ndiko ndabana ko ndi umusazi. Kuko arashaka kumfata nk'umusazi kandi ushaka compromotinga nk'umusazi. Defamation of character irahanwa. Kujya udashaka kumvuga nabo umugabo wawe, ntumvuge nabi. Udashaka ndakuvuga, udashaka ndagutuka, udashaka ignore-moi comme si je n'existe pas. Ushaka ko tujya kuri live imwe ngo tujya kuri live imwe twinjiranire bigire ngaho. Ari kintu utakunze soit tunyegere cyangwa ugende kuri live yawe untuke ivyo wanje jewe nawe nta nakimwe tuzokwishurana gutukana nidushaka guhagarika gutanga show muri entertainment. Hari ahantu utazorenga. Baby mama sinzosaba kuza kwishura je nawe uzokwisanga imbere y'ubutungane niyo tuzoyagira je nawe nuko ijambo ritungana. Okay, Kenzo igihe usaba ikigongwe kwa Kenzo narigeze nsaba kuvugisha ijambo wewe Sharon manzu nyishuraho igihe udusaba ikigongwe na badi kuri live ya Kenzo narigeze nsura kukuvuga. Benda hozi ikibazo kimega baby mama. Ni utwara ubwenge bwa Sharon amasantima ya Sharon aho umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Ivyo nakubwiye nibijya nyene. Ushaka ukuri kurigira ikintu cy'umviriza. Ushaka ko dusubira inyuma udusubira inyuma kusaba ikigongwe na bad kuri life ya Kenzo. Ushaka ko dusubira inyuma kuvuga. Uze duhere ku ntango. Udashaka ko tugira ivyo. Plus jamais ugende we bana John Deke ube ubuzima bwanje you leave me alone. Tuzowura imbere y'ubutungane and I'm not fucking scared of you, even your whole team. I'm not, and I'm ready la kugenda ubimenye je. I'm not scared kujya ayo mugabo washaka kuza ngakaza kumenasa umengo freedom yanje umengo ni questionable cyangwa umengo ni optional. No,
kurya Sharon, ntaje bashaka kumfungisha ngo navuze nabi urikuvugana subira umvuge nabi naje nzogufungisha we baby mama Sharon, sinaguciye urikuvugana baby mama ako kantu ngo even your old kari gakenewe timu yiwe se wariko uravugana nawe arafite time none arayifise oya none wayivuze uzi ko none arayifise oya we vugana na baby mama ko ivyonye vya jena kwa jeni baby mama arafite time no wagakuye ubigirwa benshi bikumva bene ivyo reka ni imyuti Yesu araciye. Anyway, iyo ntwengo n'amahoro gakenzo nta mahoro. ndetse Ntashobora Davina narishara ntavyo nzi vraiment. Nobambesha. Ndavyinjiyemwo nobandikira ofa. vya gode Ibintu vyabo. Tishobora. Bo nyene hagati yabo nibo bagomba kuvyicemura. Nje muha ijambo Clovis numva ico abivuga. Iyo ndihikenye baramvuze. Hi guys. Jesus. Yoba. umujama munda turimo bona ririya hi guys kweli Mugeni. Yeah, it's just to say hi. Ikindi nacho iyi mihanda nta mabifu dukeneye maze. Nyenande Nta mabifu mu mutima wanje nta mabifu dushaka. wewe nyine Ya abantu baba bashaka kwigira benga nibo bayiyoboye muta. Abana bumva ari ibintu by'amabifu ntibikenewe ngaha. Tuba tuje kuharuhukira kuhakura amayide kugamwe ko mutangura kutwenspira ibintu bitagiriye umutwe n'amaguru. Nkuko uza kwita umuntu ngo ni kirofa ngo asema yanditse uburofa uri umuntu w'umumama nta ndero ufise. Ikibazo ninde babwiye jene ko numva ngo mani ngo reka kwigira ngo ikintu c'ikirofa rasta umbe vyarabitaki urya mukobwa afise ijwi ari umukobwa arafise ijwi mani ntakunda yakorotse afise ijwi udakunda ari umukobwa mbonye kuri live ucashishwa sinigenda nayijamo yitwa gute imba mitwa ngo yambaye Davina sha ijwi ryiwe rirashisha bro. Muramuzaye naravuyeko cyangwa ufashe wa musega yiriwe yaraca ashaka amahoro. imagine hari abantu bataba bafise umushahara ku kwezi yiriwe yaraca ashaka amahoro. ngo vutu bwafise riwe baramuhaye. Genius uyu muntu anyibukije wa DJ Kiki mwariko muravuga ngo byanjyoheye aheze ubusogodu mega barashe ku ruhande rwiwe. Nta kuntu umugeni yombwira ngo seka ngo nka gogo wa brother of Jesus genda babaye ndatwenze gushambiri yashu mugeni jewe sindabira ngo uri muri honeymoon oya
Province insurance kid. Dukunda amahoro urabona ngo jyewe nk'abantu nakunda ijwi ryawe kandi ku ma live ndiko yamayaje na last time nikora ko namukoreye kuri live ya ntuzenya ya tero rya mama ari wabinsavye. anyway nyatari kahise ngo reka cyane imanukira kandi abigufashe bamusigaye Yana kote kumana kutakia asabuga tereka ndoge numva ivyavuga. Nashatse mvuge mizina nukade karambona. Erega groya sindi dolari. Andi n'Imana yatoye ntiba si bose bayikunda. Jewe rero Davina Oui. uramaze kuraba ziriya filime z'abahindi aho umuntu agukubita ingumi ukaca uduga hejuru ariko aramanuka kumutera ishuti. Namaze kubibona. N'ivumbi rigatumba. Kuva yamanutse utaramureka ngo ufike hasi ucumutera muri mute. ashobora no kuba atanamukunda none nyimba yikompota nabi hama ntamukunde ni droit yiwe Livuze nibyo kandi kibabaje yakorogwa yakabwira nabi wewe ikibazo ni wari gukorogwa canke ngo ubwirwe nabi canke ngume ngo abantu batanga gutwenga genius uko no kuba injyajya wangu kanse pabo mviriza no kwa kugorora yanamblotse kuri live yari yamblotse kandi kibabaje kandi ukamureka baby mama akabikora kuri pano yawe why mbikwe kugira moderateur umuntu nagiye kugira gufasha est-ce que c'est pour kugira wenyene a contrôler nuzenya live y'abantu guhinduka kurindira kwanza Clovers kuvuga yuko yanse baby mama ngo ni kubera baby mama yitwaye nabi ahubwo yarabirihiwe nuko yarabirihiwe akubwibyo by'indiri rero no kugira ko avuga ko kubera avuze ibyo by'indirimbo rero byose muciye mubifatanya umva nico bituma kimwe abwiye nabi Sharon vraiment Sharon wenyine deja Sharon n'umuntu umutama biki mugabo hari ahantu rero ugeze kuvuga nabi umuntu ubiriza nta gitabo na kimwe kikubwira yuko ari itegeko uteza kumukundako nuko utomukunda bro ni choix yawe none Clover wewe kuvuga yuko yigira ngo umwami atambitswe ikamba ubikura ku iyo ni avi yiwe nibyo abona ukagira biraba nabyo wobona burya mudemu hari abakobwa mwebwe mutamenya ubenga baje kuri live kabenga ni Imana n'abamarayika baje babikira Mariya benga baje gusa Clover ivyo bintu uvuze ati hari abantu vraiment baza kuri live abantu bose babafashe bagaca bagira ubwoba mana ego vraiment ico uvuze ni princess vraiment jewe mu buzima ukuntu meze ndi umuntu ndi ku murongo ubuvayo parti ndayirimo kwicisha bugufi ndabirimo kwigira biki ndabiri mugabo ntuca wisunga ngo ikintu ngo umuvayo nguce ngenda kwekana ubuva apana vraiment je ikintu nazi ni gutukana ngo umusega biki muga kimwe yambwiye umusega bla 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 umusega iwanye muhinga bikoze biki nibiki oya ivyo ntabyo yavuze iwanyu ntabyo yigeze avuga ivyo ntibidufata je ndi umuntu nabo ntabyo yavuze ivyo babicokoje Kenzo gucokoza ni ibintu bisanzwe twe abantu twakoze gucokoza twe twakujogana abantu twakoze tujogana nakunda kubwira ati urashobora bakakubwira amajambo amunarira umuntu bikamushavuza n'uwundi ko yamuha musanzwe mubimenyeranye ujya gusa ikibazo agiye kugira nuko umuntu amubwiye arashaka kumubwira ikintu cabaye Clover
wewe ngira wibutse rumva ivyo bavuze muri iyo ndirimbo n'ukuntu asanzwe atakuryohera siko nyene bro umva princess umva basi asanzwe atakuryohera ya je ndakubwije ukuri basi wavugishije ukuri n'ivyo gukunda ni ku muntu vraiment namba ari je nawafise n'ububasha bwo kuvuga nk'umukintu ari opportunité yiwe akirirako ndabizi je ntiyonkiza nanje siniteze kumukiza mugabo umva wewe wavugishije ukuri iwawe umenya no mu gihe utabukunda umuntu si ngombwa yuko ugenda ubivuga no hose bro urabivuga jamais kwa Clover jewe ndamushigikiye Clover no Sharon mu gihe umuntu atarigira nawe afata umwanya ngo ariko aravuga Genius hari abantu mwicaye kuri Japano hinge gatonya turi nga kuri zi live turabarundi turi migwi nyimba turabarundi twese tugerageze gutahuna na kandi twese tugerageze kuza turubahana kujya aye hariho pano mwagize mugashira ko abantu bose baza kuvuga Sharon ibi comportement ziwe dutangwe kuvuga iza Davina nimukabe muzimvya abantu Clover wivugire ukuvuga nabi turishona na je nawe Clover aza kuvuga ivyo avuga afise ivyo avuga Ega Clover nuko atavuga mu mutima Clover uko mutangwa gufata ngo indirimbo yari ico gihe nyimba yari iririmbye indirimbo hama akazabona no munsi nyamuntu sivyo nyimba taramuza akamumenya hari n'igihe umuntu akubwira umuntu ngo ameze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya none avyemere canke ntiyagiye n'ikintu na kimwe bikubwira navyo nemera wamara kugera en public ukabona uwo muntu kungene yikomporta bikagushisha bro kandi ubwiza si kugira visage nziza makeup ibiki ubwiza buri mu mutima no mu nyifato urafise droit yo kutamukunda kandi afite na droit yo kubivuga yo kutamukunda c'est quoi l'histoire abantu bose bagenda jewe notangura kuvuga amazina y'umuntu umwe wese aye princess uyu nati ko dufiki subugamba agenda aravuga jena naturazinanye umuntu yomubaza ati ko wamuri kuragenda uhanura Sharon wewe why ugenda uhanura Sharon udahanura Davina Sharon ni wabonye mu bicane naje Davina genius je before namenyanye na nani before namenyanye na IBREEZ gusa senzi ko ari umugabo ujya mukobwa turapanga kuri WhatsApp arambwira beat no kubiki cyo give my inspiration kuja muri studio ikuze ivyibushe ewana buda my friends ndatera imbere mu muziki wawe urumva nemvuze ati ngo maje muri studio imeze neza keza mu nyuma mbona bwatisha umukobwa ngiyani no muri studio amusabye amazi havashiramo isumu ndaki byaranciye intege icyo gihe yari kuri promotion muratahura ko nk'ibi bintu Clover ariko aravuga inge gatonya Clover ari kubesha inge gato muratahura ko nk'ibi bintu ariko aravuga muratahura ko nk'ibi bintu ariko aravuga ari nka feedback ku bantu nabo nyene bagenda gushorera uwo muntu arabesha kubeki wumva ko abesha ariko Sharon waratuye Clover ko yavuze yuko bamuhaye amafaranga ari abantu bari buraya ntiyo bari wewe mbonawe imyaka ine Sharon yarakeneye na Clover none ko yavuze ko Sharon yaze deza tuzinanye ko none wumve wewe wavuze igenda imbo kimaze imyaka ine none wumve none ko mushaka gufatanya ibintu bidafatanika we yamwase kubera comportement abona period kandi no kuba ariko yinjirira umuntu akunda mbevye ko mutabiharura mbe kubeka abantu bakunda Davina baza bakavugira Davina hanyuma abavugira Sharon ukabaduga ko ndababujije Clover Davina se kumubona ubu mugandi ukakera akira ka journaliste vraiment kyagiye benga Ruvina muterinda ico gihe irahirana Clover twaragiye kuzubu nikibe Davina sorry nakundi tumureke nikibe Davina kandi genius mugana mwe muratwenza merci beaucoup Buda wewe uhejeje gutwenga ibintu byabaye kuri Clover sivyo
weje kubitwenga hejuru y'ivyo uwo nyadavina yagiye amuteye agashambara aramubloka aramumyutinga juste kwa kamubwiye ko atamukunda ntanamubajije kuwe kutankunda aragiye ngaho muga wewe agashaka kuba musaba ikigongo we agashaka kuba muvuga neza we why the fuck abantu basaba ibintu nabo nyine badatanga si tu veux du respect il faut d'abord donner du respect nugashaka gukumira abantu hama nawe ngo ushaka baguha honor that doesn't make any sense. Sharon ceceka ikibazo cawe nta kibazo mugabo avuze ati hitamo gupfa no gusaba ikigongwe muhuze n'urya mukobwa ntabwo uteza kuvuga amajambo ntabwo uteza kuvuga amajambo mwayo kuko ntabwo yakwiciye so na nyoko umveze babwiye ikintu kimwe ubwo nabwo nyene n'ubugoyi mugabo Sharon wibuke yuko barakorera ubwo nabwo nyene n'ubugoyi kuko nushaka kuvuga ngo umuntu ngo bitsino ngo gusaba ikigongo what do you mean? No, Sharon bandurindire nuzakurvana ntafise ubasha bwo kumuvuga nabi Davina kuko Davina nawe ntaramuvuga nabi. Ivyo wowe bizihe reka zovyereza hagati yabo. Oya kuko mu vyo yavuze byose ntakirimo. Navyuzi none wowe yagenda kuja mu ndirimbo we ko aramudisinga ko uzi bari bahu. Oya mbabarira yishano kije w'impungu. Yishano kije. Sova uyu Krove yagiye kubera bahawe amafaranga yabivuze. Suko bari bafitanye ikibazo nawe ahubwo umuntu yari afitanye ikibazo na Davina niwe onye yabahaye amafaranga yagize neza ubwo rero nawe Krova yabonye yuko ivyo bamushyigikiye none jana gushigikiye Shakrova kandi ikindi cyambabaje ninjiye muri live usanga ikabwira Sharon nabi mama ibaze vraiment none umuvugizi wa Sharon umufana wanje what umusoro ko nukurinda gutahura urazi nanje ninjiye muri live ngasanga bariko bavuga bati nk'ibintu vya Real Madrid nabi naje kwera birashavuza sinokubesha kandi sinokubwira nabi princesse je ndumubarsa birababaza kwera usanze ko uravuga ikintu ukunda nabi kwera birababaza